no mu media tuwa menshi wagiye urakora ahanini wari wenyine byavuye kuki kweri kutari kumwe na Kelina sinzosubira gukorana n'umuntu kubera ngo talent nzokora umuziki iyo niyo nakora collabo nzokorana collabo n'umuntu atahura music kwari business ubundi iyo umuntu akwizeye akavuga ati ndashaka ko dukorana irifu yuko nawe ushiramo ubumuntu man ukavuga ati ikino gikorwa ni gikorwa cyanje rero nawe yari kuvuga ati kuno muntu anyubahishije reka naje ndamwubahe ndigore ndamube hafi dusuposhinga igikorwa Dusma audio isohokanye na video video nziza video zirarenze bro irarenze nuko bisanzwe irimo imitaye nuko bisanzwe ujya meni mba ndi mu kazi kuna mitaji kuli mba ndi mu kazi ariko ikica kibabaza niki sikindi nuko ushoboye kujya gusaba umuntu collabo umu artiste akacabona kubwiye kumumarira kw'abafana kandi abantu umuziki ni isoko umwe wese aranywa ntushobora kuba jewe kubera je ntuzi ukuntu ndiyubaka ntushobora kuba jewe kuko ntuzi ukuntu je ndi brandinga ntacyo no gutwara ndagutwaye abantu babiri kuko collab isobanura iki visibility yawe nanje ndayiganye sindi wa muririmbyi afata taxi you know nari gufuma ndamuhitana muhira ikiza nuko Dramati Double J D1 na Fernando muri ivyo byose uvuze nuko nzi neza yuko jewe nzokora muri abo bose nta ndirimbo zigiye guhera muri amazina utabonye collab. Hello everybody, what's popping out today? I go by the name X from there, my boss come the fan bunny BITV ugira kandi uri mushasha genda kuri YouTube channel gire subscribe gende Facebook, TikTok, Instagram gire follow host baduhari ni BITV. Umutumire ni Brujamen yaramaze kuba umuryango. Reka ndamura mutse nabaramutse amatubandanye. Bro what's popping? Meze fresh. Ndamutse abakunzi ba BITV. Abakunzi ba BITV ndabaramukije cyane ndi wa musore wanyu. Wa muntu wanyu wa muntu w'abantu ndabaramukije cyane aho muri hose mwubaho. Brujamen nturamenya ikirundi kuva kivugiye nturamenya ikirundi kuva kivugiye doucement approchez-moi doucement mon amour je te gèle j'arrive à mourir t'es mon cadeau du ciel je tubikore gereza body yawe ninakupenda ukishipasa mama sita ako kajambo none gasigura ikigabyo ni giki kibandanya mukobwa mwiza what's going on okay ni Brujamen rero ariko udu indirimbo ari kumwe na Kelly na ndirimbo yitwa Dusma indirimbo imeze neza kuri kote ya audio kuri kote ya video ngirwa ko ntumirira abakunzi bari ko dukurikirana abatarayibona bagende kwiraba indirimbo yitwa Dusma Brujamen featuring Kelina indirimbo imeze neza amasanamu quality kabisa. Congratulations kuri Radio SB, congratulations kuri Lego bakoze ibintu by'amateka. Ndagomba kumenya Brujamen guhura na Kelina byagenze gute ko iki wahisemo gukorana na Kelina mu bakobwa benshi? Kelina n'umuririmbyikazi mwiza ari mu bandi baririmbyikazi beza babikora neza, so yarishema gukorana nawe ego hanyuma uko twahuye naho sanzwe fise team aya Bless Africa uburumva bo nibo bamenye igikwiye bace baramuhitamo tuca turakorana ego dufise abigeme benshi bibaza ko baba bafatiye kuki kugira bahitemo
Kelina ntibahitemo Kenzi canke abandi benshi? Mbo sinzi ariko gusa ikintu cyose gihura n'umwanya. Ya umwanya rero wacyaguye Kelina. Dusma. Ya. Audio isohokanye na video. Ego. Video nziza. Video nziza irarenze bro, irarenze. Ya nuko bisanzwe. Irimwe imitaye. Nkuko bisanzwe. Ujya meni mba ndi mu kazi. Kuna mitaji kule. Mba ndi mu kazi. Ya. Duca inzira aho zitari. Ya. Uratubwiye ingene mwahuye na Kelina, uratubwiye ingene byagenze, ndagomba kumenya muri studio session byari bimeze gute kubera Brujameni yaravuye hariya, Kelina yavuye hariya, mari musanzwe muri abagenzi canke? Niyo mpamvu nshaka kumenya ingene mudi yari imeze muri studio, byarakoroheye gukorana nawe? Mbo byaroroshe kubera je music ndatekinga for business. Byari byoroshye cyane guhura n'umuntu mushobora guhuzwa n'akazi nawe akaba ari mu kazi, byari byoroshye cyane. Yeah. Ego mwahujwe n'akazi. Yeah. Ndagomba kumenya kuba mwarahujwe n'akazi cyo ni kimwe, ariko akazi kanyu mwatekanije ko gakora gute? Igituma ndakwajije kino kibazo. Yeah. Nukuntu mbona n'amamedia tuwa menshi wagiye urakora ahanini wari wenyine. Byavuye kuki kweri kutari kumwe na Kelina? Mbo rijambo nta handi hantu nawe bwarivugire, ariko reka ndarivugiye ngaha kuri BITV. Mu bisanzwe Brujameni nta Brujameni. Icyo nosezerana abakunzi b'umuziki ndundi nuko nshobora kuvuga yuko sinzosubira gukorana n'umuntu kubera ngo talent. Kubera talent, ushize imbere talent irazingamika abantu benshi, kuko hariho usanga bazi kuririmba ariko ntihabagiye aho bashika. Meme ugasanga ibikorwa byabo ntaho bishika. Kubera iki? Wakwizeye imbere talent, ariko talent nayo irajyagingwa n'abantu. So icyo nashobora gusezeranya abakozi b'umuziki ndundi, nzokora umuziki niyo nakora collabo, nzokora na collabo n'umuntu atahura music ko ari business, ariko sinzokorana n'umuntu kubera yizera ngo we arashoboye. Ya mu bisanzwe kontra kwivuga ibyo byose umbaza yoba amajambo, ariko kimwe gusa n'ubuntu. Rero sindovuga yuko ngo ndahuye n'abantu batagira ubuntu, ariko kimwe gusa noshira imbere ibyiza, kuko nimba byo byabaye biterekanye ishusho nziza ko atahashoboye kumfasha collabo, bo nibidukomeza. Nakubwiye cyane duca inzira aho zitari mani, ariko cyo ndokubwira nuko ni twebwe b'abantu tudakomeye, tudashira imbere ko dukomeye, ariko dufise intego zo kwicarana n'abakomeye. You know? Yeah, twebwe turabanyantege nke, you know, ariko dufise ishaka ryo kwicarana n'abakomeye mpaka. Yeah, nico bitwa Brujameni. Yeah. Ego. Yeah. Aha twari kuri kote ya media tour. Yeah. Ndagomba kumenya ugiye kuraba nko ku mbuga ziwe. Yeah. Promotion yagufashije gute? Nko gupostinga igikorwa byari bimeze gute? Nicyo ryajyamo, ariko ndakubwira yuko sinzokorana n'umuntu atahura taragusa, ahubwo nzokorana n'umuntu atahura business. Music ko ari business. Nimba noshobora kuguha ibihumbi 10 ntubiha agaciro, siko cyangwa ntaguha ibihumbi ntubiha agaciro, bisigura yuko nturitahura. You know, sinzi ko nawe neza nturitahura. Ubundi iyo umuntu akwizera akavuga ati ndashaka ko dukorana, ilifo yuko nawe ushiramo ubumuntu mani, ukavuga ati ikino gikorwa ni gikorwa cyanje je, kuko yige ndayishira muri mu bigwa ndiko ndubaka. You know, rero
nawe yari kuvuga ati kuno muntu anyubahishije reka naje ndamwubahe ndigore ndamube hafi dusuposhinga igikorwa ariko ndashimira cyane abakunzi b'umuziki ndundi bo ntibajyaginga cyangwa ngo baharure bariko baragikurikirana ku rubuga rwanje Dusma iri kwirabikora neza ntacyo bitwaye kumbura azobibona imbere ko yakosheje cyangwa naho nimba atakosheje naho azokongera ubumenyi you know tukiraho nyene nike wobwira abaririmbyi b'abarundi canke abarundi kazi bariko barakora umuziki mugabo atari nka business kuko urumva mwarasinyanye amasezerano harabaye ibyo kurihana amasezerano mugabo urumva ko hariho bimwe novuga byabaye nk'intambamye amasezerano niko uvuga ku ubundi ikibazo cy'umuziki ngo ngaha mu Burundi nuko turi miliyoni zingahe ngaha mu Burundi 10 na zingahe 15 18 15 muri izo miliyoni 15 ugerageje kuraba umuziki urajabuka imbibi siko ubundi tuba dukwiye gufana umustar afise miliyoni hafi 50 20 n'ijana bivanye nuko umuntu aba yidandaza ariko ikica kibabaza sikindi nuko ushoboye kujya gusaba umuntu korabo umu artiste akacabona kubwiye kumumarira kw'abafana kandi abantu umuziki ni isoko umwe wese aranywa ntushobora kuba jewe kubera je ntuzi ukuntu ndiyubaka ntushobora kuba jewe kuko ntuzi ukuntu je ndi brandinga ntacyo no gutwara ndagutwaye abantu babiri kuko collab isobanura iki visibility yawe nanje ndayiganye abatakuzi bakumenye nanje abanzi bakumenye biciye kuri nicyo collab isobanura rero mu gihe utagombye kubikora uko haba hari akandi kantu ariko agenda umuririmbyi mwiza kandi ndakora sindibaza mu byo nakoze nimba nashoboye kuinvestisa video ya miliyoni audio ikaba ifise quality ntijya wabonye sinari kunaniwa gushyiramo muri contract media tour sinokwishima cyangwa ndishyire hejuru sindi wa muririmbyi afata taxi you know nari gufuma ndamuhitana muhira cyangwa nimba nawe yarafise deplacement nari gushobora kuvuga ati hello duhurire town hello duhurira aha fise imiswi gira kugaragaza nawe ushyire mu kuboko mu ndirimbo njyaginge cyane wombenga n'amajambo ariko twizere ko ubucuti buzobandanya hagati yawe ubucuti buzobandanya cyangwa ntibubandanye kuko nitwaye dusanzwe tugera mu muranira tuzohuzwa n'akazi cyangwa tudahujwe n'akazi tuzohura n'ibindi bintu ariko igikuru gusa nuko tukwiye kwiga ikintu kimwe mana ibigwa byawe cyangwa wewe ntushobora kwishingira igishinga ntahe mu gihe utakiriho you know ndiko nkoresha amarangamutima fire ntushobora kwishingira ibishinga ntahe mu gihe utakiriho umuntu ameze ntishugwe urabaho ukabisira abandi bino ntacyo bimaze amamiliyoni ntacyo amaze ndakubaza ikibazo uwoshobora kuguha amafaranga yose yo kwisi ntagire uwundi muntu abana amafaranga yakumarira iki ntacyo yakumarira nta nicyo yakungura ariko igikuru ni ubuntu umutima w'ubuntu ibi byose ni imiyaga duhaba ukira imiyaga ubundi jewe kuba noshobora gutera hit nta Dusma cyangwa ntatera hit ndananiwe
you know, ariko atabuntu ufise ntacyo byamarira rero igikuru tuba abantu tubana ubuntu. Twigarukire mu muziki. Brujaman umuririmbyi akora vraiment indirimbo novuga ziri ku rwego rushimishije kuri audio, kuri video. Maze kubona amakolabo abiri y'abaririmbyi novuga kiri kuri standard ntoyi. Biva kuki kubona Brujaman aguma akorana n'aba baririmbyi kuri standard ntoyi, ntagende yubahuke ba Dramatic, yubahuke ba Kiku, ba Natasha, ba Farias cyangwa basadi bigenda gute? Ubwo rwego ndarufise bw'uko banoshobora gukorana n'umuntu azwi cyane ipfira, kuko byose noshobora kugerageza, ariko kandi si kuvuga n'abari imbere cyangwa abo baba bazwi ko adashobora gutanga igikorwa cyiza, ariko ugerageje kuraba mfise indirimbo nke nakwifuza yuko abantu bomenya. Bavuga kandi yuko sinoshobora kwigaragaza kuri kolabo ya Fizo. Dufate nk'akarore Big Farias ni umwe mu baririmbyi bafise ibigwa binini, kubera ko noshobora kubaka itafari mu gihe nahereye kumushinga. Ariko icyo nosezerana abakunzi b'umuziki ndundi, ubu ungiye gutekinga cyane music business, kuko tara izi mpemu zonyene duhema izi ni ibintu umuntu yubatse ku buhinga ku rugero rutangaza. Rero kuba afise ububasha nzokorana n'umuntu atahura ampa agaciro, mvuga ati dukora uku. Icyo ni cyo kintu nzoshobora gushyira imbere. Sinzosubira gukorana n'umuntu cyangwa ngo nange icyizero from nowhere ngo ku muntu ngo kubera ngo azi kuririmba, ku muntu ngo kubera ngo twoshobora gukora akazi keza. Nzokorana n'umuntu kubwo azoba mpaye agaciro cyangwa yubahishije igikorwa cyanje nuko nanjye nacyubashye ntamwubahisha nawe. Nk'ubu baguhaye list y'abaririmbyi batanu, ubu ureka gusohora dusa, nk'ubu baguhaye list y'abaririmbyi batanu bakakubwira ati Dramatic, Double J, Kiriku, Fernando, D1, muri aba batanu nuho cuita ukurikiza kuja gukorana nawe? Muri abo bose kimwe gusa iciza, muri abo bose uvuze si buvuze iciza nuko Kiriku, Dramatic, Double J, D1 na Fernando. Muri ibyo byose uvuze nuko nzi neza yuko jewe nzokora muri abo bose nta ndirimbo zigiye guhera muri abo mazina utabonye collab. Bisigura yuko nzoshobora gutekinga, nzokorana n'abatahura umuziki business. Apana guha icyizera abatagikwiye. Turi mu gihe bamwe bariko barashira amajambo mu muziki bifatiye ku midiho y'indirimbo y'iki yasohoka, amapiano, buja piano, amapiano, gasanga nivyo bariko barahagarara ko cyane. Urabona ko bizoteza umuziki w'Uburundi imbere canke ikizoteza umuziki indundi cyangwa buja flavor? Ni kuvuga yuko ikizoteza umuziki ndundi ni mu gihe umumwe wese, umuntu ku ruhande rwiwe cyangwa ku giti ciwe, azoshobora kuvuga ati guhaba bukira igikorwa cya mugenzi wiwe akagifata nk'iciwiwe, tugakundana. Ntushoboye kuvuga ati Brujaman kuba nyicaye hampande yanje anteye umwaga, kuko ugerageje kuraba muri bisi niyo hantu usanga bakubwira ati ngo abahungu nta mwaga bafise.
naho ugasanga rero muri industry ya music yo ngaha mu Burundi abaririmba benshi n'abaririmbyi b'abarundi ariko ugasanga turakumirana turagayana twamira mu majambo ntaho byo dushikana dutegereze kutaraba basi nitubabasani b'intara nitubabasani b'umugwa mukuru wa Bujumbura nituniganira izina ryo ngahe Bujumbura gusa ahubwo tube international mani byoshoboka ariko jewe mu makanya urumva nyine ko ushobora kuwushyira international jewe mu makanya mani nzaba kubita umuziki mu makanya wowe nkawe uvuze uti jewe ngomba gufata umuziki ndawushire ku yindi level international wowe kuba nk'imyaka ingana gute jewe mbo kujabukana umuziki ni icyambere na mbere ni ujya mu ntaba taking music business nimba ntoshobora kuba nogira uburibwe bwo kuriha promo kuri Trace Music ntabwo nashobora gutakinga music for business rero nimba afise ubwo buribwe nzoba international ariko nimba nta ufise sishobora kuba international nzoba umusani w'intara ariko sindifuza je ko umusani w'intara ikibazo nenda kubajije iyo uri kurakora projet kanaka uravuga uti ibi bintu ndiko ndakora nko mu myaka 5 canke 3 bivanye n'ivyigwa nakoze bizoba bihejeje kunguka kubereka indihe imyaka kubereka igihe kingana gutuvuga ati jewe ugerageje kundunguruka basi ugerageje kundunguruka sindiyemeye cyangwa ngo ndishire ku rugero rwo hejuru cyangwa ngo ku level ugerageje kuraba ndi muri ba basore bo Burundi ndi muri ba baririmbyi bo mu Burundi uvuze amazina yakoze cyangwa mu bakoze cyane muri uno mwaka kuko je nta mwaka urahera nkose ariko ndamaze gukora video zirenga amamiliyoni you know nimba ndi muri urwo rugero man bisigura ko ndi umukozi rero kuba ndi umukozi n'ibindi nzobikora Rujamen uburyo ukoresha mu muziki buva koze uri wa muririmbyi imodoka outfit tiva ibintu nyene bikaze canke hariho sugar mami tutazi no ugerageje kuraba mani jewe hariho izindi business wo gukora uvuga uti jewe amahera ava anywe ntwara mu muziki nico gituma nakubwiye byose biva mu muziki nyene nico gituma nakubwiye Brujamen ijambo cyangwa kuvuga Brujamen I'm young hustler bro jewe ndi wa muntu ntakaya akazi ugerageje kuzobaza abantu banzi ndi wa muhungu atagaya akazi jewe ndi umurimyi ndi umworozi nico Bless Africa cyangwa BSA ivuze ko dutegerezwa gukora ndafise abo nkoresha urumva ndi wa mukozi rero nta sugar mami ahubwo ntabwo ndi sugar daddy ariko kimwe gusa ndi umukozi man ndi umukozi singaya akazi sisuzugura twitege iki nyuma ya Dusma mwitege ikintu gikomeye cyane nanjye ndashobora kwicara mu cyumba nkumva shishimutse nifuza ko cyanagisohora umwanya taraje ikintu gikomeye cyane ubwiha buremere bugana uburemere bukomeye cyane kubera ko ni ikintu mani bino bintu je ndiko ndubaka ndifuza ko umwana wanje bizomunezera azovuga ati daddy is daddy rero nico gituma mu kazi cyangwa jewe muri music yanje ntabwo shiramwo ubunebwe cyangwa ngo njokinge ntekinga music kwa business rero nimba ntekinga music kwa business icyo ndiko ndabira ndifuza umwana wanje ko atazombona ntumuvayo ntumusazi
azovuga ati shitse mu Burundi reka ndagutera inkuru imwe. Abantu binjira muri music ugutandukanye, ariko je ngoma ndaguha agashinga ntaye gato kandi sinshaka winjire muri be prive yanje. Nshaka ndaguha gas. Jewe narigeze kuba mu buzima inzu irangwako inguyeko inguyeko ahantu yangwiriyeko baca bavuga ati uwo ntatugore ni mu muzingagire ngaho nyene tumuhambe. Muremure bro, turi kumwe muremure cyane kabisa. Family ni true, ariko irababaje, ariko kandi ntabwo umuntu yabitekinga. Byavuye bigenda gute nyuma ya mbo Imana yo iranzi kuba magaze ngaha bandi fight man. Man bace bavuga ati tuzingagire ngaho nyene tumuhambe ngaho nyene, nta bantu ntibashoboye gushika cyangwa batumire family, ntabashoboye ego nari muri family, ariko ntibashoboye kumenyesha indi family ko Blue Jamen yoba yapfuye cyangwa Mugisha James yoba yapfuye. Uri kumva? Donc nta gaciro babona umenga nta gaciro bampaye, ariko cyo mvuga ati jewe icyo bizosobanura sikindi, reka ndubake family yanje. Ino munsi uvuze Blue Jamen cyangwa ingize ikibazo ntubu nyene ntapfa, amaradiyo yamenya yatangaza urupfu rwanje, nico nariko ndaniganira. Harabaye harakaba bombo god. Urumva ko ni fight? Ni fight. Amyagi hasa jenda umuntu shira imbere intege imbere man. Shira imbere ako karagaciyemo gusa, kandi biraryoshe kubona bavuye nkaho ushobora ugeze ko wa muhungu yavuye kure, wa undi adafise inguvu, wa undi atavuce mu bitangaza ngo umwana runaka ngo aravutse, ariko nk'umunyantege nk'embere wanashima, ariko yipfuza kwicarana n'abakomeye. Davido, hari abantu bashaka kwicarana na Blue Jamen, Chris Brown, man, hari abantu bashaka kwicarana nawe. Ni ntambwe. Ni gushima Imana man. Akajambo kagasunika rugi cyo turangiza ikiganiro. Akajambo kagasunika rugi niko bonyitega ko Sinova banyakire kuko ndananiwira kwije iri mu bihumbi jana. Irakwije iri mu bihumbi jana. So Sinova ngo banyandike kandi ahubwo bagende banshigikire, bansupportinge, bangira umuntu w'abantu, kuko nanje ndi umuntu w'abantu. Bangira uwabo banyakire muri industry, banyitege ko ibikorwa bikomeye, kubera sindicaye ndi umukozi. Ndabashimira cyane BITV, muri family, muri abavyeyi. Ndisigwe mvuze ndabavuge muri byinshi, noba ndavyishe byose, ariko icyo nobavuga ko muraho agaciro mu mutima wanje. Peace. Wakoze BITV nari kumwe na Blue Jamen, bande mukurikira indirimbo yiwe twa Dusma ari kumwe na Kelina. Abo sostin ko bisanzwe ni extra mode fan boy, ndabutse ko muri BITV dufise BITV production, turafise photography, videography, graphic design ndetse n'ibindi. Bafise imanza bashaka quality nziza, murahaye ikaze tubakore ibintu by'amavuta. Turabakunda cyane. Ciao. Bless Africa.